Binako tuzi kuko igihugu cy'u Burundi igihugu ca Tanzania bihurira mu umuryango wa EAC muryo rero bihuriramwo ibyo bihugu bibiri biremewe yuko abene gihugu babo bidegemvya. Murakoze haraheze iminsi ishirahamwe Sosumo ridugije igiciro c'isukari ihingurwa mu Burundi, ingingo yababaje abene gihugu benshi kandi ingingo na Sebarundi atatevye kunegura. Niho yaca asaba umugwi ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandaji gushiraho umugwi wiga neza igiciro leta y'u Burundi yofatirako iravye igiciro c'isukari iba yaranguwe hanze, ariko kandi hisunzwe n'uburyo Sosumo ikoresha mu kurima, mu kwimbura, mu guhingura isukari, barabibuka kandi yuko na Sosumo ifise uturusho tumwe tumwe mu ntumbero yuko haboneka igiciro, kuko bigaragara yuko hashobora kuba harabayeho ukwihenda mu kuvuga mu kuduza igiciro c'umurengera, kugira ngo iyo ngingo isubigwemwo. Iyo ngingo rero izosubigwamwo dufatiye leta y'u Burundi ifatiye ku cegeranyo kizova kuri ivyo vyigwa biko birakogwa n'uwo mugwi. Mu kanyanza guca nsaba mugenzanje muvugizi w'ubushikiranganje kugira tubwire aho ibikorwa vy'uwo mugwi bigeze, kuko nkuko mwabivuze nyenicubayo yarivumereye aratanga itegeko yuko biga mu maguru masha, kandi turizera ko bari kukivi baratubwira aho bagejeje, ariko ni nakaryo kandi ko gusura gutera kamo kwibuka yuko nkuko yabishikirije mu butumwa mu ndamutso twashikirije ku izina rya Sebarundi yuko indongozi yose ingingo zose dufata zitegerezwa kwisunga ineza y'umwene gihugu. Rero tworemesha bene gihugu yuko iyo ngingo izosubigwamwo kugira ngo hafatwe habe hari igiciro kiremurura gato ya bene gihugu baremerewe n'iyo ngingo, nico giciro kivuna hisunzwe ibikorwa vy'uwo mugwi. Ngira rero cengira ko sabe umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe ari mu budandaji kugira ngo atubwire ibikorwa vy'uwo mugwi aho bigeze, kuko nivyo leta y'u Burundi izokwisunga kugira ngo ishobore kutora ikindi giciro itihenze ifatiye ku vyigwa vy'idonido vyubakiye ku bisaba vyose barabiye ku gisukari ba yaranguwe canke ku bihingurwa, kugira ngo amashirahamwe ntahombe ariko n'umwene gihugu ntazimbwe. Nkankama wafashwe nkankama yuko inzego zibijejwe nabo nyenicubahiro yahaye ico gikorwa bari ku kivu, kandi sinkekeranya ko nabo nyene bariko barakurikirana kino kiganiro. Ni akaryo rero yuko nabo nyene aho bari bumva yuko ari ukubangura kugira ngo umwene gihugu ashobore kure mu rugo. Murakoze. Abo tukiri ngaho nyene muri Sosumo, mbega none umwimbu no musi Sosumo ishobora gutanga uwo bungana gute? Mbere umuntu aravye n'ivyo biciro ingene yiyumvire ko biduza vyo bipfana iki na mikoro y'abene gihugu, mbere n'umwimbu Sosumo yoba itanga? Ego reka mushikiranganje batwishure. N'imiburi buri mushahara ungana n'uwo bari bahembwe imbere yo kukuruka. Ego cane nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaremereye abakukuruke yuko boza baronka umushahara ungana n'umushahara wa nyuma baronka bari ku mirimo y'igihugu. Kuva rero iyo ngingo kuva nyenicubahiro yemeye iyo ngingo kandi gafatwa arakoze ibitari bikwe ahantu hera cane cane nko gushiraho amategeko asanzwe agenga gutekanira kazoza, yaciye asubigwamwo kugira ngo yisunge iyo ntumbero nshasha. Hamaze gusubigwamwo ayo mategeko haciye haba rero n'ivyigwa vyerekana uko iyo ngingo yoshigwa mu ngiro. Ni muri iyo ntumbero yuko icegeranyo catanzwe n'umugwi wabikurikiranye
cashikirijwe mu nama shikiranganji yo kugenekerezo ry'umunani Rusama uno mwaka abagize urwego shingwabikorwa rwa leta barongowe na nyinshobora mu gihugu cy'u Burundi bararaba icegeranyo barabona yuko hariho ivyo gusubiramwo ivyo tangwa ko muco gusumba ivyo noganzwa eka kugira ngo n'ibiharuro bize vyisunga uburyo bene inyungu ayo mashirahamwe asanzwe aronka bivuye mu mazu bapangisha canke bivuye kuri burya buryo abakozi ba leta bagenda barakata ku mushahara kugira ngo ayo mashirahamwe ashobore kuyababikira azakore mu kubatekaniza kazoza. Umugwi rero warashizweho uraja ku kivi mu ndwi yahera yaratanze kandi icegeranyo harasubira hasabwa umuco cane kugira ngo aboneke intonde y'igitigiri c'ibishahara y'abakukuruke bose aho bari bageze ku mushahara abakukuruke bose gutyo iyo ngingo iheze ishigwe mu ngiro. Murumva rero yuko leta y'u Burundi iticaye kandi niyo ntumbero iyo ngingo yafashwe na nyicubahiro mu gihugu cy'u Burundi iri mu nzira kandi twizeza yuko vuba cyane kuko ivyigwa bisa n'ivya sozereye bigiye gusubirwa mu bajejwe mu ndongozi zitujejwe kugira ngo bishobore kwigwa gutyo iyo ngingo ishigwe mu ngiro. Tubandanye kandi mu bibazo byabajijwe n'abene gihugu tugiye mu bushikiranganje bw'ubutumwa n'amasezerano Uburundi bwateye ku mukono kugira ngo bakingire abana. Ni muri iyo ntumbero rero yuko leta yashizeho umugwi ikurikirana yuko atamwana atamurundi eka yaba ari n'umwana atarakwiza imyaka yo kuja gukora ashobora kuja butswa imbibe agiye muri ivyo bikorwa. Uwo mugwi rero sanzo twagwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo imigenderanire naho nyene ndaza guha mugenzanje avugira ubwo bushikiranganje kugira atange idonido yingene ibikorwa vyo mugwi biriko biratera intambwe ariko twonaremesha yuko bitacibonekeza cane nta bana bakitwagwa ku bwinshi kuko uwo mugwi uri ku kivi ariko rero kandi ni n'igikorwa c'abene gihugu bose. Sasa tuzi yuko amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu aterekurira umwana ari munsi y'imyaka 18 kuja gukora. Umwana rero umwe mu gihe hariho umuvyeyi yabaye ikigaba canke mubanyi twese tuteza kwa amaturarika yuko atabaza kubesha ibibondo vyacu abana bacu ngo babakoreshe ibikorwa biremereye eka hataragera no ko bagera mu bigero ngo bakwize ubwenge bwo kwemera canke kwanka vyitwa yuko babakira baregwa. Rero nakamo gategwa abarundi bose kwama bararika kwama turerera Burundi twese hamwe kuko nkuko nanayevuze kare umwana suumwe. Reka nsabe umuvugizi w'ubushikiranganje n'imigenderanire kugira ngo atubwire mu majambo make uwo mugwi ingene usanzwe ukora kugira ngo turemeshe n'abari ko batwumviriza bose yuko ico kibazo c'abana kitakiri kiriko kiratorerwa inyishu kiriko kiragenda kigenda neza. Ko baranyegezwa barahendwa nta mwana w'igihugu nta mwana w'u Burundi yogenda kanyuruzwa hatagiyemo uruhara rwa mwene wacu umurundi. Bisigura rero ko urugendo rukiri rurerure ariko umuzirikanye ni kubandanya duhimiriza ababanye abavukanye kugira ngo duhere gukunda umurundi muri ya nzira yo gukunda igihugu cacu. Twumve yuko abo bana ari tunga ryacu, twumve yuko ari ya matuta tuzigaho kazoza keza, twumve yuko ko ari abo tuziga ko kubaka yambona kazoza kacu kuko aho bagiye amategeko atabakingira baza bamerewe nabi babononye ugasanga ni igihugu gihomvye. Rero ni kano kanyo ciye mfata kugira ngo subire mpamagarira abarundi bose kugira wa muzirikanyi wo gukunda igihugu muzirikanyi wo gukundana hagati yacu nk'abene gihugu. Murakoze muri kano kanya bishure umugwi wa nyuma w'ibibazo. Mu bibazo by'abamenyesha makuru hari hasigaye ikibazo kimwe kijanye n'umuhora wa Starlink babajije ARCT canke abo mushikirangani bujeje kumenyesha makuru wo muri ARCT hamwe yo bari ngaha babajije bati uyu muhora akamaro kawo urengeje kuba ruhasanzwe ari wa BBS nakahe umurundi mbega arashobora kuronka byoroshe urazimbye canke nuzimbye. Murakoze
ku mazina nitwa Nyeragahugu. Harashizweho umugwi ujeje gukurikirana ibibazo by'abarundi bagenda mu makungu, novuga ngo badakwije ibisabwa. Muri ivyo harimo imyaka, harimo kugenda bahenzwe bakagurishwa n'ibindi. Uwo mugwi rero usanzwe ukorana n'umugwi ujejwe ivyo bikorwa nyene mu gihugu ca Tanzania. Mu byo bakora rero uwo mugwi uraheze ukavuga ari umugwi wo muri Tanzania, iyo bishitse n'umwana agatorwa canke n'ubundi murundi wese yabuze yaje niyava, baravugana ngene uwo mugwi woshobora kumugarukana mu gihugu c'u Burundi. Muri ivyo rero ngene bakorana, hari gihe abo bana abo bantu bakuze batagira ivyangombwa babashikiriza ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi, nabwo bugaheza bukaraba ingene bubotahukana bufatanije n'abashigikira Burundi basanzwe bakora muri ico gisata. Aho twagira ko tubashimira ari novuga nk'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ingenzi OIM mu rurimi rw'ifaransa. Mbere hari n'igihe bwikora aho Bujumbura ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi bugasaba yuko bofasha. Iyo bitagenze gutyo naho hari igihe umugwi usanzwe ujeje ico gikorwa wo mu gihugu ca Tanzania ubazana ukabaherekeza, iyo babisice bagafatwa, hanyuma ukabashikiriza umugwi ubijejwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico twoshima ahanini nuko ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi busanzwe bukora ibishoboka vyose kugira ngo umurundi wese afatiye mu makungu atagira ivyangombwa canke bajya bagenda bafise ivyangombwa hama bashika bigahera, bwitanga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bashobore gushikana mu gihugu cabo amahoro. Aha novuga yuko umushikiranganji ajejwe umushikiranganji mvugira arashima cyane ubwitonzi n'ubukerebutsi abaserukizi b'igihugu c'u Burundi bakoresha mu gufasha bene abo barundi. Aha mbere twotanga akarorero nk'abaherutse gufashwa nko mu gihugu ca Benin, ubuserukizi bw'Uburundi muri Nigeria bwarumvise yuko hari abarundi cyane ugwaruka bagiye bahenzwe bagiye gukorerayo, ariko ababatwaye babagarukiriza mu nzira. Ubuserukizi rero bwarafashije cyane kugira ngo ubwo gwaruka rushobora gutahukanwa mu Burundi, mbere bwafatanije n'ubuserukizi bw'Uburundi i Kigali, kuko nibwo bagiye kubakira hama burimenye ingene bashika mu gihugu c'u Burundi. Aho ntanze akarorero k'Abuja gusa, ariko hatandukanye twumvise umurundi yagira ibibazo mu makungu kubwo kubura uruhusha rwo kubayo rwo gukora. Ubuserukizi bw'Uburundi buraheza rero bugafasha cyane kugira abo barundi batahukanwe. Ariko akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ivyangombwa bibemerera gukorera mu makungu, ndetse bakagenda bafise n'ivyangombwa bibaranga. Icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro, umutekano, ubutungane, ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo baze bafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko. Murakoze. Egome ijambo rikirigwanyu biravugwa kandi yuko abarundi baba ku mupaka bahana na Tanzania na cane cane bakoresha urupapuro bita ujirani mwema, yuko kera bashobora gushika aho bifuza muri Tanzania mugabo yamara kubunye batarenga ku birometero 6. Hari ico mubivugako? Ego cyane ico kibazo mubajije, muravuze muti ubunye basikiye afisa karimbi. Jewe gushika ubu mushikiranganji bujeje imigenderanire aho karimbi ntako tuzi, kuko igihugu c'u Burundi igihugu ca Tanzania bihurira mu umuryango wa EAC. Muryo rero bihuriramwo ivyo bihugu bibiri biremewe yuko abene gihugu babo bidegemvya ku butaka bw'igihugu cyaco cose. Murakoze. Kuri ico kibazo nyene, kuri kwa kuzuzanya rw'inzego za leta, ico kibazo nyene n'ubushikiranganje bw'ubutungane nabwo burafise ico bukora kugira ngo buhane abo bose baja barahenda abana canke abavyeyi bagenda gukora badakwije ibisabwa. Nagira saba umuvugizi w'ubutungane nawe nyene atanga umuco kugira ngo ahumuriza abene gihugu bariko baratwumviriza kubikorwa kuvyerekeye igisata c'ubutungane kugira ngo ico makosa ahagarare.
ego murakoze cyane no mu bushikiranganje bw'ubutungane iyo bigaragaraye yuko hariho abo bantu cyane cyane bafasha mu kunyuruza abana bakabajyana hanze y'igihugu gukora ibikorwa kandi badarakwiza imyaka, abo bantu bakora ivyo byaha baraheza iyo bafashwe bagashikirizwa ubutungane hanyuma bagahanwa. Ariko twagira dutere akamo abavyeyi, ababanyi n'undi muntu wese yobona abo bantu bakora ivyo byaha, kuko vyagaragaye cyane yuko mu butungane intambamyi zihari ari uko abavyeyi benshi n'ababanyi banyegeza bakikika mukiza bagahishira abakora ivyo byaha. Twabahamagarira rero yuko umuntu wese abonye bene abo bantu yo bavuga kugira bahanwe, ariko twagira tubamenyeshe yuko abo bantu barahanwa kandi hariho n'igisata kijejwe abana gisanzwe gikurikirana ibijanye n'ibibazo abo bana bagira kugira ngo bafashwe. Murakoze. Utosora isuku yamizamwa akatsi muri amasezerano Uburundi bwateye ku mukono kugira ngo bakingire abana. Ni muri iyo ntumbero rero yuko leta yashizeho umugwi ikurikirana yuko atamwana atamurundi ekayaba ari n'umwana atarakwiza imyaka yo kuja gukora ashobora kuja wutwa imbibe agiye muri ivyo bikorwa. Uwo mugwi rero usanzwe twagwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo imigenderanire, naho nyene ndaza guha mugenzanje avugira ubwo bushikiranganje kugira atange idonido y'ingene ibikorwa vy'uwo mugwi biriko biratera intambwe, ariko twonaremesha yuko bitacibonekeza cane nta bana bakitwagwa ku bwinshi kuko uwo mugwi uri ku kivi. Ariko rero kandi ni n'igikorwa c'abene gihugu bose. Dusanzwe tuzi yuko amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu aterekurira umwana ari munsi y'imyaka 18 kuja gukora. Umwana rero si umwe, mu gihe hariho umuvyeyi yabaye ikigaba canke mubanyi, twese tutegerezwa kwama turarika yuko atabaza kubesha ibibondo vyacu, abana bacu ngo babakoreshe ibikorwa biremereye eka hataragera no ko bagera mu bigero ngo bakwize ubwenge bwo kwemera canke kwanka, vyitwa yuko baba bakira baregwa. Rero nakamo gategwa abarundi bose kwama bararika, kwama turerera Uburundi twese hamwe kuko nkuko nanavuze kare umwana suumwe. Reka nsabe umuvugizi w'ubushikiranganje n'imigenderanire kugira ngo atubwire mu majambo make uwo mugwi ingene usanzwe ukora kugira ngo turemeshe n'abariko batwumviriza bose yuko ico kibazo c'abana kiriko kiratorerwa inyishu, kiriko kiragenda kigenda neza. Ko baranyegezwa, barahendwa, nta mwana w'igihugu, nta mwana w'u Burundi yogenda kanyuruzwa hatagiyemo uruhara rwa mwene wacu umurundi. Bisigura rero ko urugendo rukiri rurerure, ariko umuzirikanye ni kubandanya duhimiriza ababanye abavukanye kugira ngo duhere gukunda umurundi muri ya nzira yo gukunda igihugu cacu. Twumve yuko abo bana ari tunga ryacu, twumve yuko ari ya matuta tuzigaho kazoza keza, twumve yuko ko ari abo tuziga ko kubaka yambona kazoza kacu, kuko aho bagiye amategeko atabakingira baza bamerewe nabi, babononye, ugasanga ni igihugu gihomvye. Rero ni kano kanyo ciye mfata kugira ngo subire mpamagarira abarundi bose kugira wa muzirikanyi wo gukunda igihugu, muzirikanyi wo gukundana hagati yacu nk'abene gihugu. Murakoze. Muri kano kanya bishure umugwi wa nyuma w'ibibazo. Mu bibazo by'abamenyesha makuru hari hasigaye ikibazo kimwe kijanye n'umuhora wa Starlink. Babajije ARCT canke abo mushikirangani bujeje kumenyesha makuru wo muri ARCT hamwe yo bari ngaha, babajije bati uyu muhora akamaro kawo urengeje kuba ruhasanzwe ari wa BBS nakahe, umurundi mbega arashobora kuronka byoroshe, urazimbye canke ntuzimbye? Murakoze. Ku mazina nitwa Nyeragahiro, abaregera abahanuzi turi kumwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu ngo tumenye idonido ubwo rubanza rwiwe, idonido ku mazina, umwidondoro, gutyo tugene turondere aho vyoba byarahagarariye
kugira ngo dushobore kumutunganiza. Ico tumwemereye nuko tugiye kubikurikirana kandi tugenda dufashe n'uburyo nimero yiwe kugira ngo bibaye ngombwa yuko tumukenera kugira ngo duhe umuco ukwiye dushobore kumuronka. Ni ikibazo rero kitotorerwa umuti ahanyene kuko bisaba yuko tuja natwe gutohoza uko vyifashe. Umusangwa butaka yitwa Claude nawe